hari abandi bantu amanimero yabo yagiye hagarikwa cyane kubera ko bakomeje kuza barakoresha WhatsApp GB neza ko WhatsApp GB WhatsApp chani bamaze kubibaninga barabaniza WhatsApp n'abantu bakoresha WhatsApp business ama FM WhatsApp mu minsi iri imbere nawo barashobora kuba bazoba bafite ingorane cyane. Nongeye kubashimira cyane bakunzi ba Kabyonzi TV, nizere ko mukomeye muherereye hose. Muri kumwe na Sedu uko bisanzwe. Uyu munsi hari akantu tugiye kurabira hamwe kuri WhatsApp. Muri iyi minsi turaganira kuri WhatsApp cyane kugira ngo turabe ututego turi muri application ya WhatsApp tureko turangiza twose hama dutandukire kuri application izindi zikurikiraho. Uyu munsi rero hari akantu tugiye kurabira hamwe. Abatarakora subscribe iyi video ni kuvuga ukimara kuyiraba uraba ukuntu ushobora gufyonda wanditse s'abonner cyangwa subscribe biravana n'ururimi rwo gukoresha muri telefone yawe. Hari ukuntu bishika ushaka gutora ifoto y'umuntu kuri WhatsApp ko urabona ko hari WhatsApp nyinshi izi cyane iyi WhatsApp business na WhatsApp Messenger. Hari ukuntu ushaka gutora ifoto y'umuntu bitakorohera udafite kaya ka status saver agasevinga ifoto ushaka kuyitora kuri stati cyangwa ushaka kuyitora kuri profile. Rero ni kuvuga kuri profile nta kuntu muri izi WhatsApp ntibikunda ko ushobora gutora udafite kajya kantu namusanzwe mubizi. Murazi neza ko WhatsApp GB WhatsApp chani bamaze kubibaninga barabaniza WhatsApp n'abantu bayakoresha nabo bagikoresha WhatsApp business ama FM WhatsApp mu minsi iri imbere nawo barashobora kuba bazoba bafite ingorane cyane. Hari abandi bantu amanimero yabo yagiye hagarikwa cyane kubera ko bakomeje kuza barakoresha WhatsApp GB WhatsApp FM. Mu kanya tugiye kurabira hamwe turabe ukuntu hari akandi kantu kubwa WhatsApp iheruka guhindura ko ntushobora gutora ifoto y'umuntu yo kuri profile iri kuri profile yiwe, ntushobora kuyitora ushobore kuyisavinga muri telefone yawe. Nivyo rero tugiye kuraba. Hari ukuntu wifuza ko mu minsi iri imbere wifuza gutora ifoto y'umuntu bikakugora ariko ukacu uyikorera screenshot, maze kwikorera screenshot ukaca uyibika muri telefone. Mu rero by'ama screenshot WhatsApp yarabikuye, reka murabe uko bica bigenda iyo ukubise screenshot. Nkuko doje kubivuga rero, reka turabe. Winjira muri WhatsApp, maze kwinjira muri WhatsApp ni kuvuga uca rondera izina ry'umuntu cyangwa se ifoto y'umuntu ushobora kwitaho screenshot turabe ko bikunda. Nk'akarorero reka ntore ku ifoto y'umutipe yitwa Alola. Uyu Alola murabona ifoto yiwe. Iyo uri kuri recording hama ugende mu izina ry'umuntu hama uje ku ifoto yiwe nkuko urabona ko nabi bidakunda baca bakwereka neza ko kugira ngo ushobore ugiye gukanda barabwira ati screen recording blocked. Ni kuvuga nayo yarahagaritswe nayo nakandi kantu nako yarahagaritswe nayo uri kuri recording. Ni kuvuga urukundo kuri recording ijya ushaka gutora nk'ibintu runaka, urabona ko bashobora ati kurinda ibiranga umuntu kuri WhatsApp. Ni kuvuga na iyi screen capture. Ni kuvuga screen capture ijya ufyonda kugira ngo ushobore ni kimwe na screenshot. Urabona ko bidakunda nayo kuri profile y'umuntu, naho ntibikunda. Iyo uri recording cyangwa ushaka gukubita ka screenshot kaja naho ntibikunda naho. Ibi rero babikoze kugira ngo bashobore kurinda, ni kuvuga bashobore kurinda ibintu, kuvuga bashobore kurinda WhatsApp, bashobore kurinda ibikuranga kuri WhatsApp, bakurinde wowe ubwawe muri rusange, kugira ngo hari abantu benshi wasanga bariko bitwaza batora amafoto y'umuntu utamurukiye ifoto, ugasanga ifoto yawe yagiye kuyishira mu bindi bintu, ayikoresha ibindi bintu. Ibire WhatsApp yabikoze kugira ngo iturinde, izirarinda cyane umuntu, irinde no kuvuga umuntu muri rusange. Nuko rero muragize neza cyane, hama mubaho mugira ibihe byiza. Karaga gusa turashaka kurabira hamwe. Iyo ushaka kubita ifoto, ushaka kubita screenshot ntabwo bikunda kuri WhatsApp. Ni kuvugiye ku ifoto nka kugira ngo kubite screenshot ntibikunda, baca bakwandikira ko kugira barinde umuntu kuri WhatsApp. Ni kuvuga barinde ibiranga umuntu kuri WhatsApp. Iyi screenshot, iyi screen capture ni screen recording iri blocked, baramaze kuyihagarika, barabihagaritse. Nuko rero muragize neza cyane, ntiwagire gukora subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo tuze tubane ibiganiro bikurikira cyane. Haba murakoze cyane, mubaho kandi muri abantu b'abagabo mwaba bashinga naye kabisa. Mwarakoze mu following, mwarakoze mu kuri subscribe. Ndazi turabibona neza ko vuba mudukurikirana cyane. Nuko mugira ibihe byiza cyane, mukomene cyane. Ciao ciao.